dutangurire ku nkuru novuga yuko iriko iraca ibintu ubundi umuntu iyo yagiriwe ibakwe akaba umustar tube tumwubahira ubustare bwiwe hari abantu bashobora kuba babona ngo naka ngo yibonye ubustare ngo yatanguye kugara mon frère ubustare ntibwizana oya abantu bataratahura neza yuko kugira umuntu arinda abo umustar canke arinda amenyekana hariho ingwano nyinshi aba yarakoze abantu batazi twebwe turashobora kubona umuntu ngo ni umustar umubonye uyu munsi uvuga ati uyu muntu ngo yatangwe hirya aca mu star kumbe kugira umustar hajye bashobora gukora imyaka n'imyaka ugakora nk'imyaka irenga 10 tukakumenya nkejo ugashumva umuntu araje ngo atangwe kugara ngo atangwe kwiba mze urazi iyo byavuye ubundi ego irevre umustar ntaca yifata nk'umuntu menga abakwisiyiwe hariho ikintu bita kugira hariho ikintu bita kubahana umwese kubaha ubundi mu kazi kiyewe ariko tuba tukwiye kuraba ati uyu muntu mu kazi arimo kugira ashika hatumubona nize ntambara yagwaye byagenze gute ubundi umuntu imbere yuko umujija ubanza ukamwegera ukamubaza ati mbega Drizzy wowe ibintu wabitanguye ryari ko tubona menga tukumenye uri kuri PJ Classic FM tukabona shininga tukubonye kuri microphone hirya yejo wabitanguye gute bundi nyene umuntu kamubaza sio ucuza ugira utera amakomantere atari yo ngo yavuga ngo izina rirarondegwa mon frère izina rirarondegwa si byiza nuko nyene izina rirarondegwa yes kabisa dutangurire ku nkuru novuga yuko y'umusore akiri muto umuririmbyi novuga ko abijemo neza bien sûr afise inguvu nyinshi uravye n'imbuga ziwe urabona yuko ziriko zirakora imbuga ziwe ziriko zirakora unawe se uwundi n'umwanditsi w'indirimbo Penkira n'umwanditsi w'indirimbo ni zigera kuri zinga ni nyinshi zashika nka zitanu oya for sure oya sha undi nyene uzi yuko dushobora kuva mu kiganiro yamaze gukwiza abasabone 100,000 hari afise ko afise ko indirimbo zine hariho n'iyindi yakoranye na iri ku rubuga rwa baba peti bo mu Rwanda ziba zitanu nyene n'umwanditsi w'indirimbo Vyankira ari kumwe na Benturo mwanditsi w'indirimbo Your Love mwanditsi w'indirimbo Penkira mwanditsi w'indirimbo Jamais ari kumwe na Papa Cyangwe ndetse umwanditsi w'indirimbo Royo ari kumwe na Morio's Kids kuva hariya mu Rwanda from Rwanda uyu sugundi yitwa Adrick Akim ku rubuga rw'ubona ko ageze ku bantu bamukurikirana 99 n'amajana 6 hariya ku rubuga rwa Facebook ubona ko ageze ku bantu bamukurikirana bagera ku 77 ariko kandi nakubwire ko uyu Adrick Akim hariya ku rubuga rwa Instagram undi ngira baranarupirase ako biba bigoye Adrick Akim no vyemera ya undi nyene ndiriye umuhari kuba ntari bwakurikira bwaraba urubuga rw'uko rumeze nakuvuga kuri Adrick Akim ndiko mbona account zigera kuri 3 muri izo account zigera kuri 3 nini muri izo ifise aba abone 1,000 n'amajana
nini muri zo ifise aba abone bagera ku 1064 sinzi ko hari nibaze ko akoresha ni oya ariko ugiye kuraba poste yiwe poste yabo ni ya kera ishobora kuba ari ya kera yari bagiye mode pass canke baye pirasi kimwe muri ivyo ubundi rero ibi bintu azobimbwira neza ibintu azobimbwira neza kabisa ubundi hari poste nyinshi ziyitirira Adrick ni zitatu ubundi nyene nibaza ko ashobora kuba akoresha yitwa Adrick Akim ifise abasabone aba followers amajana 396 ko niyo mbona ya niriko na amaposte mashasha niriko amaposte mashasha ya for sure ni nyene kugiye kuraba amaposte yiwe mashasha ariko hariho n'iyindi hani n'iyindi ifise ababone amajana 584 Adrick Akim yes nuko ni Adrick Akim onako ubundi raka kantu umuntu w'umustar amaze kumenyekana nka Adrick kaba ufise account idakwiza n'ababone igihumbi usivye nivyo kuba ufise uduposte tugiye dutandukanye nk'utu utwakera n'utundi tumenga ya udukonte plutôt akakana bakwiye kugakosoba kuko umuntu umaze kuba umustar ni benshi bagenda kukurondera bagiye kukurondera bakabona ibintu vyawe mega ntibiserie ariko ubona ko kuri Facebook ubona ko kuri Facebook abantu arabafise 77 kuri YouTube ubona neza yuko akunda gukoresha Facebook par rapport ya Instagram kuri YouTube ageze ku bantu 99 urumva yuko nditangurire ngaha nyane ni kubera iki kuri YouTube afise ko abantu benshi ni kubera iki kuri Facebook afise ko abantu benshi ariko kuri Instagram kaba atabantu afise ubundi ugiye kuraba ngaha mu Burundi cyane ikintu cha Instagram umenga benshi ntibacitayeho kandi tuzi yuko ari go rubuga novuga rusigaye ruri VIP muri iki gihe ugiye kuraba neza cyangwa ushaka gushikana ibikorwa byawe kure ndavuga nkaho hakugiyeho badusize bakoresha cyane Instagram par rapport ya Facebook kandi ugiye kuraba neza cyane Instagram iradandaza cyane par rapport ya Facebook ubunye abantu benshi basigaye bayifata nk'iyo kuja kuraba utugenegene kuko ibintu bira kuri Facebook kesho usanga umenga nakajagari nta bintu biri anorte biriho ni ibintu umenga biri ugiye kubiraba neza umenga ntibiri mu mategeko kuko uyu munsi umuntu ashobora kuvyuka agashaka post ashatse kuri Facebook ikoresha umuntu wari wese ikoresha abantu benshi ikoresha abantu batazi cyari ico urubuga ariko ugiye kuraba Instagram nta burya buntu umenga ntibufashe uzobusangako ni urubuga no kwitaje kuri uri serie par rapport ya Facebook rero ugiye kuraba Adrick no mushira muri babandi ngira bataritahura neza batarabona neza akamaro ka Instagram abandi bagikoresha Facebook tuvyemeranye ngaha mu Burundi benshi muri twebwe urubuga rwa Facebook cyane nirwo bakoresha Instagram ni vya bindi bagenda bagiye kuri amaheyere gusa ukamenga ntigoshobora kubadandariza si Adrick wenyine niko ariho turiko ngahanya ugiye kuraba n'abastare benshi hariho n'abatazifise uzosanga hari n'abatazifise uzosanga abandi nabo nimba yifise gahera nk'amezi 3 atana post ni mashizeko ariko ugasanga kuri Facebook nta musatsi baguposta ego irevre abariko arasibla bajya abantu benshi aho bari biwe ni kuri Facebook mugabe no kuri Facebook yabarose kubera iki ari yakoresha nimba shaka kuronka abantu benshi no kuri IG yikoresha abantu bazoza ubundi ndiko nibaza ibindi bihugu baradusize BC kuko no munsi muri Tanzania ho Facebook sikire nta na Facebook ariho na muri Tanzania no mu Rwanda mu Rwanda ibintu bya Facebook sikirengaho ubundi ndatangaye ukuntu nshobora kubura Instagram ya Adrick Akim mu gihe tubona n'indirimbo ziyo ziriko zirabikora neza ari n'indirimbo yakoranye n'abanyarwanda ndavuga nk'iyi Jame yakoranye na Papa Cyangwe ndavuga Royo yakoranye na Molex Kid indirimbo zabikoze neza cyane usivye nabo bakoranye kubera iki public yo mu Rwanda itaje kumufollowinga kuri izi mbuga cyangwa ni kubera donc byarabacanze baguma icambere na mbere coco sukuvuga ngo nuko yakoranye n'abanyarwanda ngo nabashira nka public ari Adrick numwe mu bari basanzwe ibikorwa byo bikurikiranwa cyane mu Rwanda hari n'abantu benshi ngaho usanga bataramumenya mu Burundi ugasanga mu Rwanda baramuzi ubundi tukivuge asanzwe akurikiranwa cyane mu Rwanda
usanga maybe ni strategy yiwe usanga yatangwe yashatse atangurira hari hamazoze ngahanye mu guciwe yafatishije ahandi ariko ugiye kuraba neza Adrick sukuvuga yuko bajya aribo banga kuja kumukurikirana kuri Instagram ndavuga ijya public yo mu Rwanda no ahubwo wewe nyene mu createur niwe ufise ubasha bwishi ni uzicukora kugira abantu bazi kugukurikirana uyu munsi ndazoja kumukurikirana mu gihe babona atana post ashirako mu gihe babona yuko Instagram yiwe umenga ndiri kwira vibra niri en action ushaka yuko bagukurikirana urubuga rwawe urakoresha cyane raba karero kuri Facebook Adrick arikoresha cyane raba uyu munsi ari mu gukwiza abantu 80000 rero kubera ki wayatokoresha iyo strategy nyene no kuri Instagram kugira bamukurikirane cyane aho naho yiwe na management yiwe nimba koko afise management nawe egatashobora gusanga atanayifise meme ugareka twiza yuko ayifise kuko nushaka kuba umustar nka Adrick udafise management ico rero n'igikoko ca management umaze kubona umenga abantu bamaze kubaronka kuri Facebook uca wiga yindi mitwe yo kugira ufatishe ku rundi rubuga ariko si naho twavuze Facebook Adrick ari mu barinzi ba mbere bakurikiranwa kuri TikTok yiwe usanga keshi iriko abantu benshi bamufollowinga usanga iriko ama challenge menshi y'indirimbo ziwe kubera iki iyo strategy yakoresheje kuri YouTube kuri Facebook akayikoresha no kuri TikTok atoza kuyikoresha no ngahanye kuri Instagram yes nuko nkabyumvise rero twari kuri Adrick Akim ariko inkuru twari tuje kubabwira kuri Adrick Akim nuko munsi igenekerezo rya 28 non c'était igenekerezo rya 27 kwezi kw'icenda ibihumbi 2025 hari ku isaha 4 z'umurango zirenze k'iminota 2 niho Adrick Akim yagenda ku rubuga rwe rwa Facebook rufise abantu bamukurikirana ibihumbi 77 yandika ubutumwa novuga yuko bwaje gutangaza benshi sabe hari ya Clovis adushiremo n'ubu butumwa bwaje gutangaza benshi Adrick Akim yanditse ubutumwa avuga ati yapostinze ifoto ya Fernando cyandika ubutumwa avuga ati bakunzi b'umuziki mwese ndashaka munsabire Collabo kwa Fernando ayo mahigwe ndayaronse no yakoresha neza ubu butumwa bubushikanire murakoze bibaye ngombwa ko ndabisaba kuko mwambaye hafi kuva ku ntango nibi twobikora bisigura ko yari karasaba Collabo DJ Fernando ubu n'ubutumwa novuga yuko utazobona ku baririmbyi bose utazobona ku baririmbyi bose babwandika kuko haravuga ngo Jesse ni Semba dutangurire ngaha Adrick Akim kwandika ubu butumwa aje gusaba Collabo ayisabira kuri Facebook ni byiza cyangwa si byiza ibi birashobora kuba byiza cyangwa bikaba bibi bivuye ku muntu ngena bitahura nimba Adrick yabonye yuko bimuha amahoro akabona yuko umutima we wamurongoye kubikora ndibaza yuko atakabikarimo kandi bavuga ngo inzu yamusavye ntiyagize iki yahiye umuntu yisabiye ntushobora kuvuga ngo yadekunye cyangwa yagize nabi no gusaba ni byiza ariko ukaraba neza uri kurasaba wariwe kuba rero yasabye DJ Fernando si kuvuga yuko atabundi bucuti bari bafitaniye si kuvuga yuko maybe atana nimero yiwe yari afise ubwa amusanga inbox amusabireyo iyi ni ya strategy nama nakubwiye ni ya strategy twamwe twavutse ngaha kuba acije ngaha why not indirimbo taba yamaze gukorwa akavuga ati reka tubane dushusha urubuga bamwe n'abandi bakunda gukurikirana ibintu baravuze neza yuko indirimbo ahubwo ishobora kuba yanarangiye
ndirimbo n'amasanamu yigeze gusohoka amafoto menga bakakora amasanamu ayo mafoto ko yabonye iyo foto nayirondera nkayitora ya no mu makomantere barayigarukanye no mu makomantere barayize bari kumwe bamwe n'abandi bakavuga ati ahubwo rero kandi agakino badukine babanza bavugisha abantu ava yuko basohora indirimbo ariko ico twagomba tugaruke ko ni kimwe gusaba umuririmbyi mugenzi wawe ni byiza cyane bibi reka ndubwire ko ico kibazo bambaye kumusabira kuri rezo social ahantu wabona nk'ubu ya kumusaba biri sérieux ukanamusaba donc urinze ucisha kuri rezo social bisigura yuko mutanavugana bisigura yuko ata nimero y'ufise nta bundi buryo buri proche buhari kugira umutore okay uyu munsi twirengagije ko baba baramaze kuyikorana twirengagije dufate ko atayihari arasavye aje gusaba Collabo iki ndacemeza yuko cohaba mu gihe cyane na mbere yabuze nimero yiwe cyangwa basanga batanavugana kuko sinimba bavugana ko yabicisha kuri rezo social afise nimero yiwe bavugana inbox kuba umuririmbyi asaba ubundi kuri rezo social navyo nyine bashobora gushika uyu musa muririmbyi avuga ati ijwi ry'umufana rirashika kure gusumba iry'umuririmbyi mu gihe na cyane cyane ko urasaba uyu munsi Adrick Akim ashobora kuba avuga ati jewe DJ Fernando abafana biwe ashobora kuba bumvira gusumba n'abaririmbyi bagenziwe na Karorero akavuga ati ko nabonye rero ashobora kuba yumvira abafana biwe gusumba abandi bantu bose ndashobora gucisha kuri babafana biwe kumbure bashobora kumukonveka mu makomantere nawe akavuga ati reka ndamuyi Collabo gusa hari indi party nayo cigaruka ikavuga ati ibi bintu ni sivyo mu professionnel Adrick azi mu Burundi akamenywa no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ariko nivyo yari bavuga ati nta kintu nakimwe kizobura abaponda ngarutse kuri bimwe navuga nimba umutima wiwe wamurungitse kuvuga ati reka nce ku bafana biwe bamusabire fresh gusaba si bibi ariko urabe neza ukuntu usabye twebwe nga mu Burundi ibintu nk'ibi keshi ndamaze kubona abantu ntabitahura na cyane cyane abakunzi b'umuziki w'u Burundi kuvuga yuko umuririmbyi ashobora kuja kuri rezo social ngo agiye gusaba mugenzi we ugiye no kuraba amakomantere y'irya poste yiwe ya mbere ariko arasaba 80% bamuteye ivyatsi barerekana yuko batabishaka barerekana yuko yoba yabicishije mu nzira atariyo barerekana yuko Adrick yari gufuma amusanga inbox ariko abantu bamaze gutahura yuko gashobora kuba ari agakino kuri post ya kabiri no babitahura tugaruke kuri iki kintu cyo kugenda kumusabira Collabo kuri rezo social kumbure ku karubanda yabikoze Adrick Akim ibi bishobora kuyumvira nkundi wowe warashobora kuba yabikoze kumbe tuhaba tunabishikira ko byakunze DJ Fernando yamwishuye kandi byakunze hari ubundi muririmbyi ashobora kwibaza ati nanje nzogenda gusaba Collabo hende ndayisabe Sabi canke Roriro canke Big Fizzo we nawe yarigeze no kuyitanga kwa Monia Frere kuri rezo social nivyo Big Fizzo yagiye gukomanta muri post ya Monia Frere ati Collabo ndayemeye Monia Frere yakoresheje umwanya nta n'imisi 2 yaheze bataraja muri studio hama Collabo winzu gateba uburiko wicira hari uwundi rero acavuga ati nanje reka ngene kwa Sadbi ndamupostinge kuri rezo social ndabe yuko vyokunda DJ Fernando kuba yaje kwishura ijya post ubwo nivyaje kwerekana ko agakino barimwo bakishe biza kwerekana ko kumbure DJ Fernando na Adrick Akim ndirimbo barasanzwe barayikoze kera ubwo bashatse kuzana akantu gatuma iyi ndirimbo ihava ivugwa cyane agacanga moto uyu bundi abantu kumenya yuko ari agacanga moto cyangwa ari akabezi hakuntu babikaguye hakiri kare nako ndabikubwira mu makomantere komantere yiwe ya mbere Adrick haci haba umujamara abakoroye mu ifoto ya Adrick ariko muri DJ Fernando muri studio apana muri studio
ahubwo yako barashutinga aravuga ati ahubwo indirimbo sukubaho gusa imaze imyaka n'imyaka iriyo bamwe n'abandi ati kumbe rero ni kagacanga moto batuzaniye kuba DJ Fernando yaciye yishura direct sinva yuko hari ikintu byinshi ahubwo yatishura naho byaca bipfira aho nyene kuko Adrick naye kubandanya avuga yivuga na wenyene ahubwo bacabana neza yuko ibintu bitari seriye kuba Fernando nawe yaciye avuga ati reka nari ngico ndabivuzeko ega byatumye ni ndirimbo itangwa kumenyekana kuko si Adrick wenyene yabishitseko aba bloggers bose baciye batangwa babivugako ariko iyo babona ari Adrick wenyene abivuze Fernando niyishure nta muntu umwe kubivugako for real ariko uziko kajya gafoto bakororeye muri commentaire uziko Adrick yaciye agafuta ndo saho nyine vyubakiye naho nyine vyubakiye abati ni musesera gafu yaciye agafuta kajya gafoto tubanze dufatishe ariko ugiye kubiraba yarafatishije nyene ariko hariho abona kandi mbonye bashizeyo tubiri kamwe ndakabonye wabonye ngira Fernando yamwishuyeho undi ni naco tugiye koreka tubanze dushire kaya gafoto novuga yuko bari kumwe muri studio hama undi bari kumwe muri studio muri shooting iya mbere nabonye bari muri shooting ni bari muri studio peut-être yari shooting hey by the way amaze gushira ki post yaciye abandanya n'ubundi butumwa buvuga buti iposti ya mbere yayishize ko isaha 4 iyindi post yashize ko isaha 9:23 avuga ati ubutumwa nabatumye kwa Mr Celebre mwabushikanye mwabushikanije bantu baravuga bati ego twabutanze novuga yuko ku munsi wejo naho no ku munsi wahirya yejo naho yaciye yandika ati nta kirahinduka ko atagakuru ko atagakuru gashasha ndaro ukabona aranse ncamva muri ibi bintu mwana tanguye kuyiranda hakiri kare ubundi yuko urasaba umuntu agusumba no kwiranda birajamo ayareka irazira gucika intege urashobora kubishira mu mutima ati sinshika intege mugabo muri servo nayo kakubwiye ati hamwe bitokunda nawe bigenda gute yes Fernando nawe yaciye agenda atanga ubutumwa hariya maze kubona umwana ariko arasarara imyo bavuga imyosori yamurenze ariko ararira Fernando yaciye yandika agapotsi ka mbere ati yakanditse joko isaha 5:47 gapost ubona yuko yanditse ati Team Celebre mundabire YouTube ya Adrick Akim nimwe mutanga uruhusha kandi muvyemeje ntaco ndamusaba for free ni for free araje kwishura hari ama commentaire ubona yuko bamwe bavuga bati muhe Collabo muhe tisawa nta muntu yovyankibiye Adrick Akim nawe yaciye agaruka gupostinga ku rubuga rwiwe navuga yuko yaciye aza akopya canke atera screenshot ya post ya DJ Fernando avuga ati uruhusha rufise mwebwe ubu ibintu biri mu maboko yanyu nimba ushaka ko iyo ndirimbo ikogwa andika muri commentaire ati Adrick Akim featuring DJ Fernando nibwo butuma canke niyo message yaciye abantu ariko kandi ubona yuko byaciye bibandanya DJ Fernando uno munsi niho byabonetse ko yemeye Collabo ya Adrick Akim ya postinze ifoto ya Adrick Akim mupeti kabisa ubona yuko warakwiza imyaka 20 acari muto nta myaka 20 afise ako sinaza ko yari kiri mu minere sumu under age ubona kiri muto shaka gusa ntawamenya uburyo ashaka kubona umuntu ukavuga ati ukamuha imyaka 15 ugasanga afite 30 aho aramaze gukubangana
waramaze gukubagana turi muri 2025 yes DJ Fernando yaciye yandika ati Team Cerebre iravyemeje ko dukorana indirimbo gusa ndaguhaye indwi imwe izo bisohotse aba Cerebre niko nuko dukora nta stock tugira ejo rero duhurire studio urumvira ijambo ndaguhaye indwi imwe aha rero dushaka twibaza tuti urimo n'akantu kaga confidence aha rero dushaka twibaza tuti mbega tugiye kubona amafoto bari muri studio mbega iyi ndirimbo igiye gukorwa mbega indirimbo kuba batanze indwi imwe nibiza kutwereka yuko indirimbo bica bigaragara ko indirimbo yari isanzwe yarakozwe kubwanje simbona yuko byo tweka ko indirimbo yari isanzwe ihari kubera iki turafise abarimvyi benshi ngaha bakubwira yuko agiye muri studio umunsi umwe agenda atanga indirimbo turafise abarimvyi kandi bakubwira yuko agiye muri studio utashobora kumubona afise urupapuro ko arandika ndashaka kuva nka MB data n'abandi rero kuba nka DJ Fernando tamaze kubona ko ari umwe azi kwandika tamaze kubona Adrick Akim nawe nyene afise style nziza kuba bahuye n'imisi ibiri gusa ukabona igikorwa kirabonetse ndavuga audio bakaba bahejeje kuyikora nta numwe vyotangaza kandi ndakwibutse yuko nyuma y'iyi post ya DJ Fernando Adrick Akim ni yatevye acaja muri commentaire naravuga ati merci beaucoup mukuru wanje byumvikana neza yuko ubu tuvugana bari close nabantu bubunye begeranye cyane nabantu bubunye umwe wese aguma kurikirana ibintu by'ubundi kuba yatanze rero indwi imwe Jesse shaka kuva ko vyo nabananira bashaka n'imisi 5 indirimbo yoba yaboneka aharenya hanyene rero tuce twitega ko indirimbo ya DJ Fernando na Adrick Akim twitege ko ari indirimbo izo zimeze gute twitege ko ari indirimbo ishobora kubashikana he mbega ari impanuro utanga wewe nkawe uri nka manager w'umwe muri bo canke uri nka manager wa boss bakakubwira ngo tujane muri studio bababwira ko baririmba indirimbo imeze gute uravye ukuntu bose basanzwe bari icambere na mbere coco Adrick Akim afise akantu bashaka guhurira ko na DJ Fernando ugiye kumvira indirimbo zabo bafise akantu wumva yuko kari kome wumva yuko hagati ya Adrick na Fernando nta tandukaniro rya hatari mu ndirimbo zabo rihari ikigira kabiri ugiye kuraba Adrick ukaraba na DJ Fernando target marketing yabo ishakubimwe indirimbo zabo zirumvirizwa aho hakurya ugiye no kuraba no kuri statistics kuri nani YouTube uca kuri n'abahungu novuga ko ari babiri indirimbo zabo abantu benshi bazikurikirana havuye mu Burundi naho hakurya vyerekana neza yuko ari abahungu bameze kumwe target yabo ishaka kumera kumwe bahuriye bagahurira mu gikorwa kimwe cambere na mbere n'indirimbo zo yanditse neza kugiye kumviza style ya Adrick kumviza na style ya Fernando zose urumva ko abantu bazi kwandika kandi bandika amajambo akora ku mutima ari deep nukuvuga ikintu jambere cojo azaye indirimbo yanditse neza azaye indirimbo kuri production naho ntaramenya umuntu azoba yagiye kuyikora ndutanga indirimbo tugiye kuyumva kwa Joel indirimbo ikindi naco turashobora kuyumva yaciye kwa Bobo Pro no kwa Bobo Pro igashikayo nka mastering na mixing indirimbo rero novuga yuko indirimbo izo imeze neza hamwe boyitegurira ntibaca bahuruduka cyangwa bapfa kuvuga ngo kwa twabivuze mu ndwi imwe ngo tuyisohoye mu ndwi imwe nyene indirimbo hamwe bokwicara bakayikora neza kuburyo basanzwe bakora izindi zabo ndashaka kwemeza yuko indirimbo ishobora kubashikana handi hantu kuko n'inguvu zizogiye guhura kuko ugiye kora DJ Fernando na Adrick ni na bamwe usanga yuko ku rubuga kwa YouTube bifashe neza cyane bamwe bafite n'ama views menshi rero cyo ufata inguvu za Adrick n'iza Fernando zikaja hamwe namwe duzosanga indirimbo yabo igiko cabo kigiye gushika kure impanuro canke ubutumwa buha Adrick Akim indirimbo amaze gusohoka niyi cambere na mbere coco ndibaza sanzwe akizi ntacabona ngo akoranye na Celebre kintu cambere ni promotion ko yahora yikoreye promotion I don't know muguriye kubiraba ntihagije ariko indirimbo zo zaduka ata promotion twara tubona ko nibige twame tuvuga target yiwe yaho kujya mu Rwanda tuvuge ko yahora akora promotion mu Rwanda ni yarajayo none ugiye kura Adrick ugiye kuraba promotion yiwe cyane cyane nishingiye nga mu Burundi abantu benshi bamaze kubibona abantu benshi bamaze kubona yuko target yiwe marketing yiwe ahantu visa twese turamaze kuyibona ugiye no kurana Fernando ga ntiri kure
rero hamwe indirimbo ariko yoca hindura umukenyuro akaca avuga ati iyi ndirimbo ngo banze ndayigirire promotion ngaha mu Burundi cyane cyane zofume nje ahandi mu Burundi namaze guheza iyi ndirimbo yashobora no gusumba izo yarafise zose ariko adakoze ikintu cya promotion atitaye iyo ndirimbo yiwe tuzoguma tubona muri nka zazindi nyatabishasha birimo tuzomora muri ya shusho nyene yes nuko bimeze reka rero tukubwire tuti ukoranye indirimbo na DJ Fernando ni celebre mugabo umve ko indirimbo irakeneye promotion indirimbo ntucumera nkaya yavyaye muci hanje ndahejeje hasigaye umuragizi indirimbo yikurikirana ibintu bigende neza hama ubone kuronka umusaruro ibintu bimere bien sana yes tumutera intege rero Adrick Akim n'umuririmbyi ubona ko akiri muto umuririmbyi ubona ko agikeneye support ibintu bigende neza cyane maze indirimbo tuyibone maze tubone umuririmbyi nyene ariko avyifatamwe neza ikindi nk'impanuro n'iyindi no kongerako yaranje ayikorera video imeze neza uyu munsi indirimbo za DJ Fernando bazizi cyane ngaha mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu ariko ugasanga Fernando visage yewe ntibayizi neza bitandukanye na Adrick arakorana video kandi ubona ko video zitabaye abaye ntaca avuga ngo ari kumwe na celebre nk'uko babivuze undi nyene umuntu aca yibaza ati kuko nyene ese tuzobona video imeze neza indirimbo ishike kure kuko ya video iratuma indirimbo ishika kure nubwo benshi batavyemera bashaka video imeze neza indimba ikoreye promotion imeze neza kuri kote zose abanga mu Burundi ndetse binabashokeye agire n'ama media tuwahandi mu bindi bihugu why not hama indirimbo rabe yuko igikorwa kitashika kure kabisa yes nuko nakore promotion yes kabisa nuko bimeze rero Mr Calvin ubona yuko duca twibandaniriza n'amakuru twabateguriye ni menshi cyane ariko ndakubwira yuko